turi kwigenekerezo rya 19 munyonyo mwaka wa 2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ishirahamwe Olicom ryandikiye urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe CRGL risaba ko ryoshiraho umurwi ugira amatohoza kugira hamenyekane kuri kuvyerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro muri aka karere k'ibiyaga binini kuri itariki ya 18 munyonyo ishirahamwe SOS Torture ryaratanze ibirego bishimikiye ku mabi yakorerwa agateka kazi na muntu mu Burundi iryo shirahamwe rikaba ryerekeje ivyo birego ku mugwi mpuzamakungu wa ONU y'urwanya ihohoterwa ibiri muri ivyo birego turabikurikirana muri ano makuru yacu hakurya y'imbibe zacu naho mu gihugu ca Uganda umutekano muke niwo urangwa mu myiyamamazo y'amatora iriko iraba muri ico gihugu abantu bashika indwi nibo bishwe mu mishamirano yabaye hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano ido nido jana makuru yacu ni mukanya Dosiye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye n'ubutunzi cukugwa ry'amabuye y'agaciro hamwe no gutwara ubutare bidakurikije amategeko muri aka karere k'ibiyaga binini ni bimwe mu bituma muri aka karere harangwamwo ubukene hamwe n'intambara zidahera ibi ni biri mu rwandiko rw'ishira hamwe rijeje kugwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo muri antunge Olicom ryandikiye umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe CRGL kuri uyu wa gatatu Gabriel Rufyiri yarongoye Olicom agasaba ko ishirahamwe CRGL ko ryoshiraho umurwi ugira amatohoza kugira hamenyekane ukuri kuvyerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro muri aka karere k'ibiyaga binini tumukurikire iryo kete ririmwo ibintu bitari bike mbere nagenda babwire yuko twarishikirije abakuru b'ibihugu bamwe cyane cyane barabwa n'ico kibazo n'inama nkenguzamateka z'ivyo bihugu harimwo n'inama nshingamateka y'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko twebwe rero muri urwo rwandiko twashatse kwerekana ibintu tumaze imyaka n'imyaka tuvuga dutohoza mbere twandika twaragize mbere n'amanama menshi cyane mbere twababwira yuko twageze na kure tukagira n'ishirahamwe ryo mu biyaga binini rijeje gukurikirana ibijanye n'icukugwa ry'ubutare mwakana karere kacu iryo shirahamwe ririmo mu mashirahamwe yo mu Burundi yo muri Kongo yo mu Rwanda yo mu Buganda cane iryo shirahamwe mbere ndagenda babwire yuko Olicom ari yatanguye kuritwara no kurishiraho twarabonye bitari bike n'ubu tuguma tubibona arico gituma shirahamwe Olicom rimaze kubona yuko harimo n'uburyo budace mu mateko bwo gutwara ubwo butare twaciye duhitamwo rero kwandika urwandiko nkuru kugira ngo turungikire ibi bihugu twavuze kugira ngo nabo bagira amatohoza yabo kubera ibi bintu by'ubutare cyane cyane bw'inzahabu ni ibintu bituma haba ubukene budasanzwe mwa bino bihugu vyacu ikigira kabiri naco nuko hacaba n'ibintu bijanye n'umutekano muke kubera bimwe mu Faransa bita les minéraux disa nukuvuga ubutare busa n'ubwavuye mu maraso nico gituma rero mwishira hamwe Olicom twebwe nuno munsi twiteze yuko ingingo zihambaye cyane zofatwa arico gituma twasavye yuko ubwa mbere CRGL yoshiraho umugwi w'amatohoza wosuzuma ivyo bintu kuko turabona neza yuko ibihugu vyinshi dufatiye ku maraporo amaze gukorwa n'abahinga ba Nations Unies abahinga ba ONU kw'ico kibazo amareta menshi yo mu karere kacu ntiyemera gufatanya nabo bahinga kugira ngo batohoze ingene ibintu byifashe
Gateway Exports ishirahamwe ry'abikorera utwabo ritwara abantu n'ibintu mu ndege ryagirizwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutwara abantu n'ibintu mu ndege ko ryakoresheje impapuro za magendo rikabesha ko ryaziherewe mu Burundi. Mu rwandiko rwashizwe ko igikumu n'umuyobozi mukuru gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu Burundi Emmanuel Habimana yagiriza iryo shirahamwe ko ryabesheye ishirahamwe arongoye. Umugenzi wacu Bigirindavyi yaciye hirya no hino ubwo rwandiko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Bigirindavyi mwarabonye urwandiko rw'ubuyobozi bukuru mu bijanye n'uruja n'uruza rw'indege mu Burundi aho butanga umuco ku bijanye n'ikompanyi y'indege Gateway Export. Bega biri mu rugo rwandiko mu bitubwira idonidi vyari vyo ubwo buyobozi bukuru bwagiriza ikiyo kompanyi y'indege. Ego cyane Bertrand umuyobozi mukuru w'ikigo c'u Burundi kijejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu Burundi muri uwo rwandiko avuga uko vyagenze. Ubwa mbere hoho aremeza ko hariho ishirahamwe ryo mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ryitwa Gateway Exports gituye umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu rimusaba ko yoriha uburenganzira bwo gushinga ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere hakoreshwa indege mu Burundi. Umushikiranganje akaba yarabakiriye agaca abishura mu ikete ryabo akabarungika mu kigo gikuru kijejwe byo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi kugira bumvikane babereke uko vyogenda mu kugira bashinge iryo shirahamwe ryabo bifuza gushinga mu Burundi. Hama umuyobozi mukuru w'ishirahamwe w'ikigo cyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi aremera ko yakiriye umuntu avuga ko aje aserukira ishirahamwe iryo shirahamwe ryo muri Kongo Gateway Export akaza aje gusaba ubwo ruhusha yage gusaba ku mushikiranganje. Hama nawe nyene akavuga ko yamubwiye ko ivyo mukaramusaba ataburenganzira bifitiye bobo ikigo ciwabo kijejwe ibintu vy'ubuhinga byo gushira mu ngiro ingingo zafashwe n'abategetsi bo hejuru ko ahubwo yo kwitura abo bategetsi bo hejuru. Muri urwo rwandiko nyene akamenyesha ko ikigo cyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi biciye mu kirere cagiye kugwa mu gahundwe aho kiboneye ko iryo shirahamwe ryahavuye mu nyuma risaba mu gihugu c'u Rwanda Kigali risabira uburenganzira indege yaryo yo kugwa ku kibuga c'indege c'i Kigali. Iyo ndege yaguyeho yitwa yo mu bwoko bwa Antonov 72-100 ifise inomero ziranga ko ari yo mu Burundi 9UBBU. Iyo ndege iryo ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ryo mu Rwanda ryaciye ryandikira ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe ikirere mu Burundi ribasaba ko bokwemeza ko izo mpapuro aribo bazitanze. Hanyuma naryo ku ruhande rw'u Burundi baca ahubwo barigarama iryo shirahamwe ryo muri Kongo Gateway Export bamenyesha ko izo mpapuro bafise ahubwo aribo bazikoreye arabasuma bakoresheje ubusuma. Nuko vyagenze. Ego Bigirindavyi muratubwiye ko hariho umuntu yegereye ubuyobozi bukuru muri ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege. Uwo muntu akaba yaje kwizina ry'iryo yo shirahamwe y'indege Gateway Export. Uwo muntu ashobora yoba yaramenyekanye cankara ntazwi. Aho nyine Bertrand niho bitangari niho bitereye amakenga kuko muri urwandiko bamenyesha ko uwo muntu yagiye gusaba uruhusha mu kigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege ngo batamwibuka. Abantu benshi bakagira amakenga bibaza ati mbega umuntu ashobora wo kuri urwo rwego ashobora kuja guserukira ishirahamwe mpuzamakungu ritwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege akaja kuziserukira muri leta akagenda asaba uruhusha ko yoshinga ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege mu Burundi. Abantu bakabona ko atari umuntu asanzwe ari umuntu w'umugwiza atunga mu gihugu abasanzwe azwi atari umuntu nciye ngaho ashobora kurengana atawe umumenye atanumwibuka. Ikindi gitera amakenga batari bake nukubona mu misi heze hariho kumbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp n'izindi haraciyeho uruhusha urwandiko ruha uruhusha umurundi yitwa Herman Ndayisaba ahabwa uruhusha n'abanyekongo babiri bahagarara iryo shirahamwe Gateway Export bamuhurusha kubaserukira mu butegetsi mu nzego zo mu Burundi ngo gushika baronse uruhusha guko bashobora gutwara abantu n'ibintu hakoreshwa indege mu Burundi.
muri no minsi uwo Herman Ndayisaba aherutse gufatwa arafungwa abatari bake bakibaza ati mbega yo bafunzwe kubera ivyo vyiyo ndege canke yo bafunzwe kubera birahuriranye rero nivyo abantu batarabona neza uko bimeze mugabo tukibaza ko ivyo bigiye kumenyekana muri no minsi. Ego turabona muri uru rwandiko aho ubwo buyobozi buvuga ko hari ahantu hagiye harakoreshwa impapuro za magendu mbega hari icubwo buyobozi bujeje guhunguruza abantu n'ibintu butegekanya gukora mu bijanye n'idosiye. Ubwa mbere ho bamenyesha ko bagiye kubikora baciye mu vy'imigenderanire hagati y'ibihugu bavuga ko bagiye kwitura ubwa mbere hoho ubuserukizi bw'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi bakabwitura bakongera bakitura n'igihugu n'igipolisi co hagati y'ibihugu ico bita Interpol kugira bashobore kumenya neza abo bantu barongoye iryo shirahamwe Gateway Export bongere babashengeze. Ukindi naco bariko barakora bamenyesha ko bituye abategetsi bo hejuru mu gihugu kugira ngo babahe uburenganzira bwo kwitura ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe byo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe ikirere kugira ngo naryo nyene ribahe uruhusha gukora ivyo barekorerwa n'amategeko no kuvuga ko leta y'u Burundi icironka uruhusha rwo kwitwarira leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo igihugu gisanzwe iryo shirahamwe Gateway Export rikoreramwo. Teri ndavye tugushengurukire kuri uwo muco uheje kuturonsa. Nanje ndabakengurukiye. Uyo akaba yari Thierry Bigirindavyi umumenyesha makuru wa television Renaissance dutandukira no makuru yacu mujanye n'agateka kazina muntu ishirahamwe SOS Torture Burundi ifatikanije n'umugujejwe gukurikirana ibibazo bijanye n'ubutungane SOS Torture Afrique washikirije kuri uyu munsi mwishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ijejwe kugwanya ihohoterwa ibirego ku Burundi. Ivyo birego vyerekeye ihohoterwa ryakorewe mu Burundi arikorerwa n'abajejwe umutekano akaba yarikorewe yagirizwa kuba yaragiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Armel Niyongere umunyamabanga mukuru w'isekeza SOS Torture Burundi avuga ko biteze ko ico gisata kizokwerekana ko leta y'u Burundi itegerezwa kuriha indishi y'akabarabaro kuri uyo Murundi hanyuma kigahagarika kudahana ivyaha kwiganje mu Burundi haraciye imyaka 5. Kurikira Armel Niyongere. Ivyo birego vyerekeye amabi yakorewe umurundi mwaka 2015 hama hari amadosiye menshi twashoye kurungika mu bisata bitandukanye nko mwishira muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko kubera uyu munsi uburundi bwavuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha twaciye twiyumvira kujana ico kirego muri ico gisata ca ONU kijeje kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Ayo madosiye rero nuko iyo dosiye twarateranije ibisabwa vyose ivyemezo ibintu vyose vyerekana yuko uyo muntu yahohotewe n'inzego za leta turerekana uruhara rw'abamuhohoteye bari mu nzego za leta hama turabona yuko iyo dosiye dukwiye kuyijana mu ico gisata ca ONU kijeje kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Urumva mu kwitura igisata ca ONU kigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu bisaba ivyemezo bikwiye vyinshi byaratugoye cyane kuko hari impapuro zo kwa muganga twatanze zavuye Bujumbura hari ivyabona vyavuye Bujumbura hari ibintu vyinshi twari turindiriye kugira iyo dossier yikwize yo nyene dushobore kwizera yuko ico gisata kizoyikurikirana. Twiteze yuko ico gisata kizohava kigakerekana ko leta y'u Burundi itegerezwa kuriha indishi yakababaro uyo muntu yahohotewe ubuzima n'inzego za leta. Ikindi naco nuko amasentare yo mu Burundi twerekanye neza yuko atanguva afise canke atagushaka afise gukurikirana ivyaha nk'ivyo byo guhohotera abarundi. Arico gituma atakundi twari kugira atari kwitura ivyo bisata bikurikirana gateka kazina muntu yaba mwishira mpuzamakungu ONU no mwishira hamwe no ku mugabane wa Afrika. Hari tuzojana muri ya wa mugwi wagateka kazina muntu uri Banjur n'ibindi bisata bitandukanye kugira twerekane neza yuko tubandanya urugamba kugwanya kudahana mu Burundi. Leta y'u Burundi rero yibaje yuko yavuye muri rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ibandanye ikora mabi atacamira twashaka kubagabisha yuko bitagishoboka.
mu kwandanya no makuru yacu umushikiranganje w'intwaro yo hagati aherutse kwandikira ababura matari bo mu Burundi abamenyesha ko ishira hamwe mpuzamakungurira ivy'amagara y'abantu OMS rikeneye abakozi 12 ivyo bikaba vyatangaje Marie Louise Baricako yahoza akora mu bisata bitandukanye vy'ishira hamwe mpuzamakungu ONU kuko kubwiwe amashira hamwe mpuzamakungu yose harimwo n'ishira hamwe OMS afise uburyo atangamwo amakuru bivanye nico bashaka gushikiriza tumukurikire. Iryo kete ryanditswe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'u Burundi umuntu wese aribonye ntareka gutangara kubera yuko kubisanzwe ishira hamwe mpuzamakungu riraba ivy'amagara y'abantu iryawo ni vyitwa OMS n'amashirahamwe yandi yose mpuzamakungu ibihugu vyose arimwo akorana n'ubushikiranganje bubiri ubushikiranganje buraba vy'amagara y'abantu nyene canke ubushikiranganje buraba imigenderanire y'igihugu n'amakungu ibindi bihugu yandi mashirahamwe mpuzamakungu kuba rero umushikiranganje w'intwaro wa hagati ariko aratanga amakuru ya OMS wumva umenga biratangaje nta numwe avyumva kuko siko bigenda siko bimeze kubisanzwe ivyo rero bituma umuntu yibaza ibibazo vyinshi mbega vyagenze gute ko uyu mushikiranganje ari we ariko arashikiriza amakuru y'iryo shira hamwe icya kabiri naco umuntu abiraba uronse iryo kete bakaribona bakaritangaza umuntu azi ingene ubuzi butangwa muri ayo mashira hamwe ntareka gutangara kuko kubisanzwe ubuzi buriho bwo gutanga ntibutangazwa muri ubwo buryo ababizi bose barazi ingene ibibanza biriho biboneka barafise amasite bajako barafise ibinyamakuru bajako bakaraba kugira ngo babone ibibanza bihari aha rero ucuraba ukavuga uti none ibi byo vyabaye igikoresho nyabaki byo bari OMS yabigize kugira ngo ishimishe leta y'u Burundi canke ko bari kutabitahura kutavyumva ingene bigenda ivyo ari byo byose muri bene ibi bibanza hari uburyo bubiri kubisanzwe umwe wese arisabira akazi akuzuza ibisabwa bakabiraba bakabona ko afite cyarujije abandi bakabona kumura akazi hanyuma kuri ivyo ikindi umuntu yobivuga ko nuko mu bisanzwe uko ibintu bigenda uko amashirahamwe akora ntibikunda yuko bakorana n'igihugu nk'uko ntibikunda ntibibaho Mwijanye no kumenyesha makuru naho imisi amajana 395 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu ruheshi sentare isubiramwe imanza ya ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 uyu mwaka bakiriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo kamisi yose bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu hakujya yimbibe mu gusozera no makuru yacu abantu indwi nibo bamaze kumenyekana ko bishwe kuva ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Kampala mu mishamirano hagati y'abajeje umutekano n'abanyagihugu bari mu myiyerekano imbarutso nkuko bivugwa n'igipolisi ngo ni hagarikwa ya Bobby Wine ariko haranira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2021 tubibaze Bertrand Gendakuriyo. Abajeje umutekano baratangiye mu mitwe mu masaha atari make kuva ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Kampala n'abanyagihugu inyuma yo kumva ihagarikwa rya Bobby Wine ariko ayiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu na Yoweri Kaguta Museveni arongoye ico gihugu mu matora yo kuwa 14/0 umwaka wa 2021 uwo mushinga amateka atavuga rumwe na leta w'imyaka 38 Robert Cyagulanyi mu mazina yiwe yahagaritswe ahogwa kutubahiriza amabwirizwa ajanye no kwikingira ikiza ca coronavirus mu makoraniro nkuko vyamenyeshejwe n'igipolisi mwitangazo ryari ryasohotse imbere yuko Bobby Wine afatwa ku munsi wa gatatu igipolisi cyamenyesheje abariko barahiganwa kutarenza igitigiri c'abantu 200 mu bitabira ayo makoraniro yo kwiyamamaza
gushika ku mugoroba umunsi w'ejo wa gatatu igipolisi cyo mu Buganda kikaba cari kimaze kwemeza abantu 7 bitavye Imana na 45 bakomeretse. Iyo mishamirano ikaba yarabaye no mu bindi bice nka Jinja, Masaka, Mukono na Mityana. Kuvaho rero amenyeshereje ko agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kugira higanwe na Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka myinshi ku butegetsi. Bobi Wine amaze guhagarikwa n'igipolisi inshuro zitari zike, akaba amaze gushira icizere kinini na cyane mu gwaruka gw'ico gihugu. Yoweri Kaguta Museveni akaba amaze guhindura ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ku nshuro zibiri kugira yitoze ku nshuro ya gatandatu muri Munyonyo umwaka uza ku kindi kiringo c'imyaka 5. Ndagukengurukiye Bertrand Ngendakuriyo no kuri no nkuru duciye dusozera ko hano makuru yacu ndashimiye ko namwadukurikiye naho gutaha.